Ndagushimiye wowe uri kurakurikirana kino kiganiro. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, kandi nanje ndanezerewe no kuba ndosa kandi karyo ko kubaganirira ijambo ry'Imana. Ndi Acher NIYONIZIGIYE. Mu vyo ngize iminsi mvuga narerekanye yuko hari igihe abakirisu abitirirwa ukwizera rukristo bashobora kugira inyifato zituma atahinduka rigaragara, ugasanga ingeso zitameze neza zisanzwe ziri aho babaye nabo nizo babayemwo, abantu bakabura ubudasa. Ivyo rero biramaze gutuma hariho abantu bavuga bati bwa bundi ivyo kwizera rukristo nta kintu kirimwo, ni ibintu vyo kudutesha umwanya, ni ibintu vyo kudusamaza. Mbere bakavuga ngo ni igikoresho c'abakoroni. Mushobora kuba mumaze kubumva canke mutarabumva, ariko barahari biyumvira gutyo. Bagaca bavuga bati abanyafrika bakwiye guheba ivyo bintu vy'abazungu bagasubira ku kwizera kwa basekuruza, niho tuzoshobora gutera imbere, niho tuzoshobora kuba amahoro. Bati mbere intambara nyinshi zabaye muri Afrika kuva aho Afrika itanguriye kuronka abakirisu. Ico novuga kuri bino bintu, kuko ni kibazo dutegerezwa gico tukivuze ko ntitucirengagize nk'abakirisu, nuko burya iyo umuntu ashaka guca urubanza rwiza abakwiye gufata umwanya wo kwegeranya ubumenyi kugira ngo urubanza aza guca rube rufatiye ku bumenyi bukwiye bwuzuye. Nico gituma mubona n'abacamanza iyo bagira baca urubanza barafata umwanya wo kuja mu mwiherero bagashira hamwe ivyo bumvirije. Imbere yo kuja mu mwiherero barabanza bakumviriza ababurana, bakumviriza uwagiriza, bakumviriza n'uwiregura, iyo bikenewe bakarondera ivyabona kugira ngo navyo bavyumvirize, bagasoma inzandiko ziba zateguwe, bakumviriza abashingwamanza, bakegeranya ibintu vyose bishoboka kugira ngo hageze gufata ingingo babe bumva neza ko bafise ubumenyi bwose bukwiye bwo gutuma bafata ingingo nziza. Ku kwizera rukristo rero, iyi ngingo uru rubanza ruvuga ngo ukwizera rukristo ni kubi, ni igikoresho c'abakoroni, n'urubanza rudafatiye ku bumenyi bukwiye. Aha hantu harabayemwo kwihuta, harabayemwo kwitiranya ibintu, kandi ivyo hariho abantu bishobora guhagarika umutima, cane cane abakirisu bavyumvise, ariko mu vy'ukuri ntibikwiye kuduhagarika umutima. Ico si cimviro ciza na gato. Hariho ikintu gishobora gusigura igituma hariho abavuga gutyo, nuko igihe abavuga butumwa b'abanyamahanga baza muri Afrika baje mu gihe n'abakoroni bari muri Afrika. Hari igihe abambere baza abandi bagaca bashika mu nyuma, ariko uko vyagenze kose naho batashikiye rimwe, umwanya munini abamisionari bamaze muri Afrika ni nawo mwanya n'abakoroni bari muri Afrika. Ivyo rero vyaratumye hariho abantu babitiranya, bakabona umenga bariko bakora ikintu kimwe, umenga n'abantu bumvikanye kugira ngo umwe acaha uwundi acaha maze banzurire hamwe. Bakavuga bati abamisionari igikorwa cabo kwari ukwankisha abanyafrika imico yabo, hanyuma abakoroni nabo kwari kugira ngo abanyafrika bamaze kumva ko ivyabo batakibihaye agaciro, aba bakoroni bace boroherwa kwifatira uburongozi bw'ivyo bihugu mbere n'ubutunzi bw'ivyo bihugu. Ariko dusubiye muri kahise, hariho vy'ukuri igihe ibintu vyagoranye, hariho igihe vyagoranye, bamwe barakora nabi, cane cane abakoroni bitwaje ijambo ry'Imana risiguwe kutariko, bagafata ivyo ijambo ry'Imana rivuga bakabihinyika. Nico gituma bantu b'Imana si vyiza ko abantu bamenyera gupfa uko bakoresheje ijambo ry'Imana. Bibiliya irafise ingene isigurwa, hariho ibintu umuntu ategerezwa kwitwararika. Nico gituma ari vyiza yuko abigisha ijambo ry'Imana bakwiye ko ari abantu bateguwe, ntituja ahantu uwo ari we wese ashobora kwaduka agahitana Bibiliya agatangura kwigisha abantu, kuko abo bakoroni bakoresheje Bibiliya kugira ngo ibikorwa vyabo vyorohe, nibo bakweze iyi ngorane. Ntiyakwezwe n'abamisionari, yakwezwe n'aba bantu bari bafise izindi nyungu batumbereye, kuko mu vy'ukuri Bibiliya urashobora kuyivugisha ibintu vyose ushaka, urashobora kuyikoresha kugira ngo ishigikire ivyo wipfuza vyose, ariko ntibi bishigikiye insiguro wayihaye niyo ituma wumva ko Bibiliya ishigikiye ivyo bintu. Hariho igihe abamisionari nabo basamaye bakoreshwa n'uwo mutima nyene wa gikoroni. Vyabaye cane cane muri Amerika y'Epfo, Amerika Latine, aho wasanga abamisionari
bategeka abantu kwihana bafatiwe kw'inkoho kubera umuco wo gukoresha igikenye wari warinjiye cyane cyane mu bihugu vya Espagne na Portugal, wari warinjiye cyane muri bo bivanye n'imyaka ishengero katolika ryari rimaze rihanganye n'idini ya Islam mu buryo bw'intambara. Izo ntambara zabaye hagati y'umwaka w'1995 gushika mu mwaka w'1291, ivyo bise croisade. Muri ivyo bihe ishengero ryaramenyereye umuco wa violence, umuco wo gukoresha igikenye, maze rero abamisiyonari bagiye kuvuga ijambo ry'Imana muri Amerika y'Epfo, mu bihugu vya Brazil, mu bihugu vya Venezuela n'ibindi, bagenda bafise iyo ngeso yo gutegeka abantu kwihana babafatiye kw'inkoho. Ariko n'ibintu vyabaye ahantu hake cyane, si ibintu tuvuga ngo nivyo vyaranze abamisiyonari. Hani wacu abamisiyonari nibo bagerageje kwiga kugira ngo batahure ingene abarundi bameze, ingene biyumvira, ingene bitunganije, kugira ngo bibafashe kumenya ingene bababwira ijambo ry'Imana. Mugabo hariho abakoroni babikoreyeko mu kuducamwo imigwi. Ubwo bumenyi abamisiyonari bashize ahabona, abakoroni bakabukoresha nabi. Hari abandi baca bawufatira ko bavuga bati erega bari bafise umugambi umwe, ariko mu vy'ukuri ntibari bafise umugambi umwe. Ngira ngo muremezanya nanje yuko nk'akarorero igitabo ca mbere kinini canditswe mu Kirundi ni Bibiliya, kandi burya gushira Bibiliya mu Kirundi vyarafashije cane mu guteza imbere ururimi rw'ikirundi, kandi vyakozwe n'abamisiyonari. None rero naho hari habavuga ngo ukwizera rukristo kwazanwe n'abazungu mu ntumbero yo kutugirira nabi, iryo jambo nta kuri kurimwo. Ahubwo usubiye inyuma ukaraba ingene vyagenze, usanga ukuri kuhari kunyuranye n'ico kintu bavuga. Icazanye abamisiyonari sico cazanye abakoroni. Abamisiyonari bahagurutse bava iwabo kubw'ishaka ryo kwigisha ijambo ry'Imana mu turere dushasha ahari hari abantu ritari ryigishwemwo. Bisunze itegeko rya Yesu, ni mugende muvuga ubutumwa bw'agakiza kw'isi yose. Igihe bantu bagenda barahiga uturere dushasha tutari bwamenyekane i Buraya, bamwe bita aba explorateur, baza muri Afrika bagasanga hariho ukindi gice c'isi kitarumva ijambo ry'Imana, bakagenda bakabivuga hari iwabo, niho hahagurutse abantu bashaka mbere bari bakiri bato, bumva bati ntidushobora kwicara hano ngo tugume dutekanye mu buzima turimwo, hari abandi bantu batarumva ijambo ry'Imana, turimaranye ibinjana n'ibinjana. Ivyo bituma bahaguruka baraza. Benshi baje batazi iyo bagiye, baje basangana ahantu hatagira amabarabara, ahantu hagoye, hari ingwara batamenyereye mbere nyinshi, benshi zirabahitana. Mugiye mu bibanza bahambwemwo hano mu Burundi, muzosanga ari abantu bapfuye bakiri bato cane. Bigishije ijambo ry'Imana, bongera barakora n'ibikorwa vy'impuhwe, baravura abantu bagwaye, barazana amashure, barigisha abantu, barugurura abantu ubwenge, maze abantu baratahura ibintu batahura. Ariko abakoroni bari baje mu ntumbero yo kwigisha abanyafrika civilisation yabo, ingene bakwiye kwitunganya. Bari baje kubabwira ngo ivyo bintu vyanyu ntaco bimaze, reka mwitunganye mwisunze ibi vy'iwacu. Abo rero murumva ko bategerezwa kwigisha abantu kwanka ibintu vyabo. Bazanwe no kwagura uturere two gushoramwo ibidandazwa vyabo, kugira ngo tubandanye tubatungisha, amafaranga yose dufise tuyabahe, nabo baduha ivyo bakoze. Kandi ivyo vyaragize ingaruka mbi, vyaratumye dutakaza ubuhinga twari dufise kera. Namwe murabizi mu miryango yacu, ibiyiko dukoresha mu gufungura, amafourchette dukoresha, imbugita dukoresha mu gikoni, ibitavuye i Buraya biva mu Bushinwa. Ivyo basogokuruza bakora kera, ubuhinga bwo gucura twarabutakaje. Iyo ni inkurikizi y'igikoroni. Bari baje kandi kugira ngo baronke aho bakura ubutare bari bakeneye mu bahinguriro yabo. Ariko rero mfatiye ku bantu bakoze ubuseranguzi, naho navuze ko hari igihe vyashitse abamisiyonari bagakora nabi nko muri Amerika y'Epfo, naho nyene n'abantu bake, ntivyakozwe n'abamisiyonari bose. Abakoze ubuseranguzi ku gikorwa c'abamisiyonari hirya no hino ku isi, bobo basanze ikintu bakoze cabaye ikintu ciza cane kuri ivyo bihugu bakoreyemwo. Namaze kuvuga Bibiliya.
abamisiyonari nibo bafashe Bibiliya bayishira mu ndimi z'abantu bariko barabwira ijambo ry'Imana. Gufata Bibiliya ukayikura mu Congereza ukayishira mu rurimi rutaramenya n'ingene bene go batari bazi n'ingene bagwandika, cari gikorwa gikomeye cyane. Hariho umwe yabikoze haruguru mu Buganda, bavuga ko yamaze imyaka irenga 20 ariko akora ico gikorwa gusa kugira ngo ashobore gushikiriza Bibiliya Abaganda yariko arabwira ubutumwa mu rurimi rwabo. Hariho ibindi vyakozwe. Aha hakurya muri Kongo harakozwe ububisha buteye isoni n'ubwoba bukozwe n'intwaro ya gikoroni y'umwami w'Ababirigi yitwa Leopold wa kabiri. Yakoresha abanyekongo ibikorwa biremereye cyane, abadakoze ibikwiye ivyo babatumye bakabaca amaboko, abandi bakabaca imitwe. Bakoze ibintu bibi cyane aha muri Kongo. Ariko burya kugira ngo isi imenye biriko biraba muri Kongo, kuko barabihisha cyane, kugira ngo isi ibimenye, n'abamisiyonari b'abaporoti cyane bakorera muri utwo turere babishize ahabona, maze bibona kumenyekana. Mu Buhindi abamisiyonari b'Abongereza nibo babwiye leta y'Ubwongereza bati, aba Bahindi muganje uyu munsi mutegerezwa kubategura, mubategurira kuzotwara igihugu cabo. Ivyo babivuze kera cyane, atanu Umuhindi ari yumvira kwikukira. Hanyuma nkuko nabivuze, ahantu henshi abamisiyonari nibo bazanye amashure, abana bo muri utwo turere bariga baruguru ku bwenge. Murabizi ko nahani wacu ariko vyagenze, n'abaharaniye intahe y'ukwikukira bize mu mashuri y'abamisiyonari. No kuvuga ko igikorwa abamisiyonari bakoze cyaruhiye gusambura igikorwa c'abakoroni, kuko iyo hataboneka incabwenge zishobora guharanira ukwikukira, ibihugu vyinshi ntivyari kwikukira. Ngira ngo n'ubu tuba tukiri mu bukoroni. Ibi vyose ubishize hamwe rero uza gusanga mu vy'ukuri ivyo abamisiyonari bakoze ni ibintu vyiza, ahubwo dukwiye kubashimira tukabatahura aho bihenze, kuko nta utihenda. Bariko bakorera mu turere batamenyereye, bakorana n'abantu bafise imico batazi, bavuga indimi badatahura. Nibisanzwe ko umuntu yihenda ariko akorera ahantu nkaho, ariko umutima wabazanye n'ibikorwa bakoze muri rusangi n'ibikorwa vyiza cyane. Ico shaka kuvuga rero nuko ugize ubuseranguzi ugasubira muri kahise ukarondera, mu vy'ukuri nta bintu bihari vyemeza yuko abamisiyonari bazanwe no kugirira nabi abanyafrika. Ukwizera rukristo si igikoresho c'abakoroni. Washaka n'abanyaburaya baronse ukwizera rukristo kuvuye muri Aziya. Abakoresheje nabi ukwizera rukristo n'abantu bakoze amakosa, nka kurya umuntu ashobora gufata imbugita yagenewe gukata imboga canke ivyamwa akayicisha umuntu. Murumva yuko ububi ntiburi mu mbugita, ububi buri muri uwo muntu yayikoresheje nabi. Nico gituma tudashobora kwagiriza ukwizera rukristo amakosa y'abantu bakeya bagukoresheje nabi, ahubwo kahise katwereka yuko ahantu hose abantu bakiriye ukwizera rukristo bakakwemera bakakugenderamo, habaye ibyiza byinshi cyane, habaye umubano mwiza n'amahoro, kuko abantu baciye biga kubahiriza uburenganzira bw'abandi. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, kirazira kurengera uburenganzira bwiwe. Habaye intwaro nziza yitaho ukururanirwa kw'abantu bose. Za ntwaro zubakiye ku nyungu z'abantu bake zirasenyuka. Hariho intwaro zari zubakiye ku nyungu z'umuryango umwe canke imiryango ibiri canke itatu, maze ijambo ry'Imana rimaze gushika muri ivyo bihugu abantu bakuguruka amaso, izo ntwaro ziravaho, haza intwaro zitaho ineza y'abantu bose. Iterambere mu vy'ubutunzi, aha novuga muri Suisse, Genève, novuga mu Budagi, novuga mu bihugu bita les pays scandinaves, za Suède, Finlande, Norvège, Danemark, novuga Hollande. Ni mugende musome muri kahise murabe ingene ivyo bihugu vyateye imbere, vyazanywe n'ijambo ry'Imana. Ukwizera rukristo rero ni ikintu ciza cyane iyo abantu bashoboye kukwakira bakakugenderamwo. Nico gituma dukwiye gushira inguvu kuko abantu bahindutse. Kugwiza amashengero tudahindutse ntaco bizohindura, ariko duhindutse ibiturire bizozimangana, violence ihohotera rizovaho, ubu bukene burenze urugero buzovaho. Ego abantu ndazo kwigira batunga bose, ariko hari ahantu abantu bubaha Imana vy'ukuri bafatanye mu nda nk'igihugu, usanga ata bukene buteye ubwoba
burenze urugero bushoboka. Kibazo gusa kiri ni ubukristo bwacu bumeze gute? Mbega turagendera ijambo ry'Imana rivuga? Mbega turahindutse? Turisunga ijambo mu byo dukora, mu kubaho kwacu kwa misi yose, mu buzima bw'imiryango yacu, mu bikorwa dukora, mu mashirahamwe turongoye? Aho niho ibintu bipfira. Ingorane ku ruhande rwacu, ingorane ntiri ku kwizera rukristo. Ariko natwe turi abantu b'Imana, Imana ariko idufashe tubikunze tukayemerera, duhinduke, duhindure igihugu. Imana ibagirire neza, mwakoze kunkurikira. Imana ibandanye ibahezagira.